Uhoraho Mana yacu turagushimiye cyane kuri aka kanya keza uduhaye kugira ngo tube hano muri iki gihe databuja twakoraniye hano imbere y'inyonga zawe. Turagushima kuko uri Imana yacu, turagushima kuko uri Imana yaturemye, turagushima kuko uduhaye akandi kanya keza ko kuza mu nyonga zawe kugira ngo sega w'amahanga rya jambo rishike ngo aho abana aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryawe uzoba uri hagati yabo. None rero turaguhaye ikaze y'icubahiro, karibu hagati yacu vyagire. Turagukeneye Mana, turagukeneye hagati yacu, turagukeneye mu ntambuko zacu, turagukeneye mu vyo tuvuga n'ivyo dukora, ngo abe ari wowe dufata akaboko, abe ari wowe tugwanirira. Mana yo mw'ijuru, ishimwe n'icubahiro bibi vyawe. Tuje imbere yawe kugira ngo twibutsanye ivyanditswe. Tuje imbere yawe Mana kugira ngo twibukanye rwa rugendo Yesu yagira hano mw'isi kugira ngo adukize. Ntiyaje mu rugendo gusa, yaje kudukiza kandi yarabikoze, yaduhaye agakiza mu kwemera kutwikorera ibyaha byari bituremeye bitunanije kandi bitubereye inzitizi kuzoshika iwawe. Ubu inzira yaraciwe y'agakiza kuko twayizaniwe na Yesu Kristo. Ijambo riratubwira ngo uwuzomwizera wese, uwuzokwatura ko Yesu Kristo ari umwami, akongera akavyizera mu mutima ko yapfuye akazuka, azokizwa. Natwe turavyizeye kandi turavyatura. Tuje imbere yawe Mana tugushimira kuko wowe ntawe mungana, ntawe muringaniye, usumba vyose. Niwe waremye ijuru n'isi. Ngo kera nta muntu n'umwe yariho, ariko ngo warigiriye inama uravuga ngo reka tureme umuntu asa natwe mw'ishusho yacu. None rero Mana ndagushima kuko kuva uwo munsi wipfuje ko twe tubaho, wipfuje ko tuzokwamana ibihe vyose. Mwami Yesu yaratubwiye ati ngiye kwa data, ngiye kwa data kubategurira ikibanza kugira ngo aho nzoba namwe azoba ariho muzoba, nzoza kubajana. Haleluya! None natwe turi muri ico cizere, turi muri uwo mugambi wabo wabiteze ko Yesu umwana w'Imana azoza kutujana mu bwami bwa se nk'uko yabivumereye. None rero turagushimiye, urakoze. Ndakweretse umwe wese mu ariko hano ngaha abari kubumviriza aya majambo turiko ducisha aha ku murongo, ngo umwe wese ahezagirwe nawe. Mana yo mw'ijuru, tuje gusaba imfungurwa y'imuhemu kugira ngo Mana bidukundire tube abahagaze bashikamye, tutariko turatambatamba tuja hariya, tutazi iyo tuva, tutazi iyo tuja, tutazi n'ico twipfuza. Ico twipfuza turakizi, twipfuza kuzokubona, twipfuza kuzobona mu ngoro yawe. Niho twipfuza kuzoshika, niho twifuza kuzoba. Uhoraho Mana, tuje imbere yawe turi abanyaminwa yanduye, tuje imbere yawe tutari abantu batunganye rwose, ariko turakwinginze ngo amaraso ya Yesu atugaragareko, amaraso ya Yesu adutunganye rwose, tuboneke nk'abatunganye kubw'amaraso ya Yesu. Twebwe ubwacu navyo twokwishoborera, ariko tuboneke nk'abatunganye imbere yawe, kandi niko biri kuko utunganijwe na Kristo aratungana rwose. Turagushimiye rero Mana kuko wewe uri Imana ihoraho. Turagushimiye ku bwa Yesu Kristo mukiza wacu. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze kibirenge, urakoze sega w'amahanga. Ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe. Uhoraho, aha turi Mana, turi mu gihe caha kw'isi. Waratubwiye ngo abantu bamara imyaka hagati ya 70 na 80, ariko kandi handi ukavuga imyaka 120. Wewe niwe utanga iminsi yo kubaho, kuko hari n'abo tusigaye tubona bayirenza, kandi mu bihe vya kera benshi barayirenza. None rero Mana, twe ico twiteze ni uko uzoza gutora ishengero ryawe. Natwe turashaka kuzoba muri abo bazotorwa mu ishengero, kuko waduhamagaye ngo uwushaka wese naze. None natwe twaraje kandi tuzosubira inyuma.
bavuze mu ijambo rya ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe. Aha turi hano mu isi hariho ibituruhije, hariho ibitugoye, hariho ibidutera amakenga, ariko ku bwawe, ku bw'ubuntu bwawe byose birashoboka, kuko warabitubwiye ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaha akaruhuko. Turashaka ako karuhuko, turashaka muri wewe gutuza, turashaka Mana muri wewe kugubwa neza, kugira ngo sega w'amahanga mbere binadukundiye, kugira ngo dushinge intahe y'ivyo tuzi, y'ivyo twabonye. Twakubonye ko vyinshi, twakubonye utabara, n'ubu uri umutabazi wacu, nta wundi ariho wo kudutabara, nta wundi ariho wo kutugwanirira. Mana yaba kubw'umugwanizi ntituba tukiriho, ariko kubw'urukundo rwawe turiho kandi turahagaze, turahangamye. None rero turabigushima Mana yo mw'ijuru, iminsi y'ukubaho turagusabye Imana ngo iminsi y'ukubaho kwacu yose izoba iminsi yo gushinga intahe ko Yesu Kristo ari umwami. Waravuze ngo uzogushingira intahe imbere y'abantu, nawe uzomushingira intahe imbere ya So wo mw'ijuru. Turiteze kuzobona udushingira intahe mwami wo mw'ijuru. Ndagushima kuko uri mwiza, ndagushima kuko uraryoshe, uruteye igomwe, kandi uri urukundo rwose. Nta muntu agira urukundo atari ukuwiwawe. Ndaje imbere yawe Mana, sega b'amahanga, ngo muri aka kanya ndiko ndasaba ngo havugwe ijambo ryawe ryonyene. Mana yo mw'ijuru, kw'isi hariko haca vyinshi, ariko ivyo sivyo bituraje ishinga. Ikituraje ishinga nuko wokumva ijwi ryacu, wokumva ico twebwe turiko turavuga muri kano kanya, kuko twe turiko turasaba ngo dushoboze muri uru rugendo rutoroshe, ngo turugendemwo amarembe, turugendemwo amahoro, kugira ngo tuze dushike. Mana yo mw'ijuru, dusabira nabo bose dufatanyije uru rugendo, aba bandi bavuze umunsi umwe bati turakwemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Mana yo mw'ijuru, ariko bakagera mu nzira bakabona amananiza, bakabona amabuye, bakabona ibinogo, bakabona inzuzi, bakabona umuriro, bakabona ibintu biteye ubwoba, bakongera bagasubira inyuma, bagasubiza umukinyi inyuma. Inyuma ntahariho, inyuma ni mu mahonero. None natwe twahisemwo kuzokuma dutera imbere, naho nitwagwa niwe uzotuvyura kandi uzoturamira, kuko warabitwemereye kandi urabidukorera kenshi, turamaze kubibona. Waravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, none kuruhuka. None rero turaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, turaje imbere yawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turavuze tuti karibu mu mitima yacu mwami, karibu wigabe wiganze Mana. Muri twebwe habeho ijambo ryawe, muri twebwe habeho intahe yawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twinjire Mana, turabe tumoreke ikitaguhesha icubahiro cose mwami, ucigize kure yacu, maze ishimwe n'icubahiro bibe ivyawe mwami. Turaje imbere yawe dusabiye imiryango yacu, dusabiye kandi n'ishengero databuja waduhaye, abanyamahanga turi kumwe nabo twavanye mu mahanga yandi tukazanana ngaha. Iri ni ihanga rindi, ihanga ry'abaja mw'ijuru. Noneho ndagushima Mana, twifatanije na bene data bari guhimbariza mu bindi bibanza, ariko bahimbaza izina ryawe we mwami uhoraho, we Mana ya Aburahamu, ya Isaki na Yakobo. Ubu bahimbaza ibintu vyinshi, bakabimbarisha n'ibintu vyinshi, ariko twebwe duhimbaza turamuzi, ni umwami Imana ya Aburahamu na Isaki na Yakobo. Twagaragarijwe, twamenyeshejwe na Yesu Kristo. Kera ntawe twari tuzi, ntitwari no gushobora no kumumenya, ariko muri Yesu turamuzi. Kandi ubu nyene yaratubwiye ko nta kizodutandukanya n'urukundo ahadufitiye muri Yesu Kristo. Haleluya, turagushima rero. Karibu wigabe wiganze muri uyu mwanya tuza kumara ngaha. Turakwinginze Mana ngo uherekeze ijambo ryawe n'ibitangaza n'ibimenyetso, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abaje bagwaye babone mitende, bakire. Abaje barushe batahe banezerewe. Abaje Mana bafise ibibazo bitagira inyishu, babone inyishu Mana, inyishu yo kugira ukwizera muri wewe, kuko iwawe ngo nta kidashoboka. Ijambo ryarambwiye ngo nta kidashobokera
uwizeye nde uwiyezeye ko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza wiwe. Mana turashaka rero bishoboke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ba bantu baje bakinginga Yesu ati dutabara utuvure imibembe, dutabara utuvure uruhumyi, dutabara utuvure mwami, kuko utuvurire umurwayi, kuko bimufata bikamutura mu muriro vyama bigomba kumwica. Wowe uravuga ngo nta kidashobokera uwizeye. Natwe rero haturi ngaha turizeye. Ego turazi ko hariho ibigoye, ariko ivyo vyose ntibibaye ibinaniranye imbere yawe. Kandi mwami wo mw'ijuru, twohanga ijisho ibitugoye vyotuma tutaja imbere tukaguma twihambiriye ku bitugoye, ariko turashaka ngo wewe tukurutisha ivyo vyose, ibitugoye n'ibitworoheye, maze aba ari wewe mwami, ni wewe wenyene turaba, nta wundi duhanze amaso. Mana ibibereye ko bikemura ubidukemurire. Mana waravuze ko atakizotugerageza kiruta ico dushobora kwihanganira. None rero Mana ivyatugerageje gushika ubu tukabona ari binini rwose, ubicishe ubigire bito, maze tushobore kuvyihanganira, twoye gutsindwa. Mwami wo mw'ijuru, waravuze ngo umugororotsi ngo agwa inshuro ukamuvyura. None natwe turasavye ngo wongere utuvyure aho twagiye tugwa twikubita hasi tukananirwa, kugira ngo sega b'amahanga muri kano kanya turi hano, Mana yo mw'ijuru, dutahe inyungu, ntihagire utaha ngo uko yaje. Ndakwinginze ngo umwe wese abone ukuboko n'umugisha wawe, ndabigusavye ndakwizeye, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndiko nsaba nizeye, amen. Reka rero uno munsi tugira ngo dusangire amajambo y'Imana, n'amajambo atari make, ariko n'amajambo Imana uhoraho yashize ku mutima wanje kugira ngo adufashe, kugira ngo adufashe muri uru rugendo, ko dukeneye akabando, nk'uko mwene data yabiririmbye ati akabando umuntu agenderako. Reka natwe tugendere ku majambo twagiye dusoma muri iki gitabo c'ijambo ry'Imana. Uno munsi turasoma ivyo umukozi w'Imana Pawulo yandikiye uwo yari yazanye ku gakiza, ariwe Timoteyo, yamwita nk'umwana wiwe. Ayo majambo tuyasanga muri Timoteyo wa kabiri, igice ca kabiri. Turasoma imirongo kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icumi. None rero nawe mwana wanje, ugirire inkomezi mu buntu turonkera muri Kristo Yesu. Kandi ivyo wanyumvanye hari ivyabona vyinshi, uzovyigisha abantu b'ukwizerwa, nabo bazoshobora kuvyigisha abandi. Wifatanye nanje mu kwihanganira imibabaro nk'umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta wahawe kuba umusoda abandanya yivanga mu vy'ubuzima busanzwe, ashobora guhimbara umukuru wiwe. Nico kimwe n'umunonotsi ntashobora kuronka agashimwe kiretse yahiganywe akurikije amategeko. Uwaruhiye kwisuka niwe yarakwiye kuba uwa mbere mu kurya ivyeze vyo mu mwimbu wiwe. Ufata akanya wiyumvire kuvyo ndiko ndakubarira. Umwami Imana azoguha ugutahura muri vyose. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yavuye mu muryango wa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo nibwo mbabarizwa gushika naho mbohwa nk'umwicanyi. Ariko ijambo ry'Imana ryo ntiriboshwe. Nico gituma nihanganira vyose, kuko kubw'abatoranijwe, kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu, hamwe n'ubwiza butazoshira. Amen.
Pawulo aravuga ati nico gituma aravuga yuko afatwa nk'imbohwe. Ubu ababarizwa muri ubwo butumwa gushika naho abohwa nk'umwicanyi, ariko ati ijambo ry'Imana ryoryo ntiriboshwe. Ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Nico gituma n'ubu turiko turivuga ku mugaragaro iri jambo ry'Imana ritaboshwe. Pawulo abwira Timoteyo ati ivyo wanyumvanye uzuvyigisha abashobora kuvyigisha. Ivyo wamwumvanye ni ukuvuga uyu Pawulo avuga ni umwe avuga ati ninaza ndakuzaniye ubundi butumwa atari ubu wanyumvanye bwa mbere, nanje ntuze unyemere. Mu vy'ukuri ivyo ashaka kuvuga ivyo wanyumvanye ni ukuvuga ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yongera akamubwira ati wihanganire imibabaro. Muri iyi nzira yo gutanga ubutumwa bwiza harimwo imibabaro, harimwo gusonza, harimwo gukubitwa ku gihe ca Pawulo no mu bindi bice vy'isi n'ubu, harimwo n'ukwicwa n'aba ba Pawulo bose baruye kwicwa. Hari imibabaro idasanzwe, inzara, inyota, ugukubitwa, ugutuzwa, ukunenwa n'ibindi vyinshi no kubwirwa nabi. Ngo umwami Imana azoguha gutahura muri vyose. Hari aho dusoma amajambo y'Imana tukabona ntidutahuye, tukabona umenga hariho ibintu bidusize. Iyo tugiye kumviriza abantu basigura ijambo ry'Imana tukabona ibidusiga kurusha. Umwami Imana ntiyipfuza yuko tuja mu bidusiga vyose. Hari ivyo dutahura, kandi ivyo nivyo dukeneye guhagararako. Umuntu umwe niwe yavuze ngo jewe ikintera ubwoba muri Bibiliya si ivyo ntumva, ahubwo ni ivyo numva, ivyo ntahura neza. Ego nawe mwene data, kumbure muri kino gihe wumva ibintu vyinshi vugabutumwa benshi canke abita abavugabutumwa benshi, vyinshi bikagucanga. Ivyo bireke, hagarara kuri ivyo utahura, canke ubisobanuze. Noneho aha hariho ikintu Pawulo yavuze kandi gikomeye, umwami Imana azoguha gutahura muri vyose. Ibi twakunze kubibona ku ntumwa, ku bahanuzi bagiye babona ibintu mugabo bikabananira gutahura, basubiye gusenga kubaza Imana ikabaha gutahura. Nico rero ngaha na Pawulo avuga ati umwami Imana azoguha gutahura muri vyose. Ariko kandi wame wibuka ko Yesu yazutse mu bapfuye. Niba Yesu atazutse, ugusenga kwacu ntaco kumaze. N'ivyo twizera ibitari ivyo, twizera ubusa. Wame ubona mu maso yawe ukuzuka kwa Yesu Kristo, kuko uko kuzukana niko kubura ukuzuka kwacu ubwacu. Ego rero Pawulo yavuze ati naho mbohwa, ibi ntaco bitwaye, dusabwe kuvyihanganira kugira ngo aba bantu dushikiriza ubutumwa baronka agakiza muri Kristo Yesu, kugira bazobona ubwiza butazoshira. Amen. Amajambo arakomeye naho dusomye ngaha muri iri baruwa rya kabiri rya Pawulo yandikira Timoteyo, igice ca kabiri, dusomye guhera ku murongo wa 10. Ariko hano hatahuye amajambo menshi. Ati ivyo wanyumvanye nigisha uzubishikiriza abandi bashobora kuvyigisha. Ivyo yamwumvanye yigisha nibijanye n'aya majambo nyene Yesu yavuze hariya muri Matayo 4:17, yavuze ati mwihane
kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Tumenye ko ukwihana n'ubwami bw'ijuru birafatanye. Ntawe utihanye azohonyora mu bwami bw'ijuru. Nico rero gituma bisabwe ngo Yesu yatanze ubu butumwa, kandi ubu butumwa nibwo dukwiye gutanga ubwa mbere na mbere, nk'uko nawe yabuhereyeko. Ikindi ca kabiri, Yesu amaze kugira gusubira pase, yarabwiye intumwa ziwe ati nimugende mukwire amahanga, abigishwa mugire amahanga yose abigishwa banje, abazokwizera bakabatizwa, abazokwizera muze mubabatize ku izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Amina. Rero aya majambo dutegerezwa kwama tuyabwira abantu, kuko bageze ahantu bakikuriramwo kamwe bati nkoha mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi, ugasanga bahereye ngo ubwami bw'ijuru buri hafi, ukwihana baragikuyemo. Aha mubigishe ivyo nabageze vyose, ugasanga baragikuyemwo. Ariko Yesu yavuze ati genda mukwire amahanga yose. Abandi nabo bakavuga ati yamara urubatizo ntaco rumaze, ugasanga hagize ico bakuramwo. Ubwami bwa Yesu nk'uko tubizi si ubwaha kw'isi. Ngaha kw'isi hariho ubwami bwaho. Muri kino gihe ubwami bwaha buhagaze ku bintu vy'ubutunzi, buhagaze ku bintu vy'ukumererwa neza mu mubiri. Ariko Yesu wewe yaratubwiye, yaravuze neza ati ubwami bwanje si ubwaha mw'isi. Oya, ubwami bwanje si ubwaha mw'isi, nk'uko tubisoma hariya muri Yohana 18:36. Yesu aramubwira ati ubwami bwanje si ubwo muri iyi si. Igice kirabandanya, ariko yanse kwigwanirira. Yari gushobora guhamagara abamugwanirira, ariko aravuga ati yariko arabazwagizwa ati ubwami bwanje si ubwo muri iyi si. Iyo buba ubwo muri iyi si, abayoboke banje bari kungwanirira bakabuza abakuru b'Abayuda kumfata, ariko ubwami bwanje si ubwo muri iyi si. Wewe rero niba hano muri ino si uriko urakorera ubwami bw'ijuru, kandi ukoreramwo n'inyungu y'ubwami bwaha, harimwo akantu kadatomoye. Ego, harimwo akantu kadatomoye. Kuko ubwami bwa Yesu si ubwaha muri iyi si. Dusomye hano mu Bakolosayi 3, Kolosayi ba mbere nuko muzingo 3, mu Bakolosayi ba mbere guhera ku murongo wa 24, haratubwira Pawulo yavuze ko abohewe ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Pawulo yaravuga ati ubu nezererewe imibabaro ndiko ndacamwo ku bwanyu. Mu mubiri wanje ndiko ndashitsa ibisigaye ku mibabaro ya Kristo kubw'umubiri wiwe, ari ryo shengero. Nahindutse umukozi waryo kubera igikorwa Imana yanjeje muri mwebwe co kubashikiriza ijambo ryayo ryuzuye. Iryo jambo ni ibanga ryari ryarahishijwe imyaka n'iyindi, ariko ubu ryahishuriwe abizera. Imana yahisemwo kumenyekanisha mu banyamahanga ubutunzi n'ubwiza bw'iryo banga. Iryo banga ni Kristo, ari muri mwebwe ivyizigiro vy'ubwiza. Niwe twamamaza, tuburira kandi twigisha umuntu wese mu bwenge bwose, kugira ngo dushikane umuntu wese kuri Kristo, akuze mu buryo bw'impwemu, ataco ahajije. Nico gituma nkora nkaruha cane,
nkagwanisha ubushobozi bwiwe bwinshi bukorera muri jewe mu nkomezi nyinshi. Amen. Aya majambo yerekana ko mu by'ukuri ubu bugingo turiko turabamwo bwo kurindira Yesu Kristo, bwo gutanga ubutumwa bwiza, si ibihe vyoroshe, n'ibihe bisaba kwihangana, n'ibihe bisaba birimo n'umubabaro, ariko ni imibabaro dukwiye kwihanganira, kuko ni imigambi y'iyi mibabaro, intumbero y'iyi mibabaro canke impera y'uyu mubabaro ni uko hagira abantu bakizwa, bakamenya Kristo, bakaronka ubugingo, bakazoba bazoronka ku bugingo budashira. Kuko ubugingo budashira ntawe uzoburonka atabwakiriye, atabwiyemereye ubwiwe. Turasoma kandi mu bikorinto ba kabiri, kuko benshi hari aho bumva umenga barakomeye mu magara yabo, kandi canke mu buryo bwo kubaho, bakibaza ko vyamaze gutungana. Ariko ico dusoma hano kiratubwira neza muri bikorinto ba kabiri igice ca 5 ngo twitege imibiri mishasha. Turazi neza ko iri hema tubamwo ari wo mubiri wacu niwapfa ugakurwa kuri iyi si, tuzoronka inyubakwa iva ku Mana, inzu izokwamaho yo mw'ijuru, itubatswe n'amaboko y'abantu. Ivyo bitarashika, aha niho ndagomba gushika, tunihira mu mubiri wacu turindiriye kwambikwa imibiri yo mw'ijuru nk'ivyambarwa vyacu, kuko tumaze kuyambara ntituzosangwa turi gusa. Tukiri muri uwo mubiri twambaye turaboroga, tukaruha, ariko ntibisigura ko twipfuza gupfa ngo tubuvemwo, ahubwo ni kubera ko twipfuza kwambara imibiri yacu mishasha, kugira ngo iyi mibiri ipfa ihindurwe iyizobaho ibihe vyose. Imana niyo nyene yaduteguriye ica iduha na mpwemu wayo nk'ingwati yemeza ibizoza. Nshuti bene data, aha turi muri bino bihe bigoye, ibihe birimwo uburuhe, ibihe bibabaza, hari ico twiteze, tuzoronka ubugingo bushasha. Kandi hano iri jambo rihejeje ritubwira ngo Imana niyo nyene yabiduteguriye, iciduha mpwemu wayo nk'ingwati yemeza ibizoza. Muri twebwe nyene hategerezwa kuba ikintu, canke hategerezwa gushika igihe mpwemu w'Imana twemeza yuko hariho ibindi vyiza bizoza, bikaba arivyo rero bituma tugendera mu kwizera. Nshuti bene data, aya niyo majambo Uhoraho yashize ku mutima kugira ngo tuganire. Tuyasubiyemwo, ni intumwa Pawulo yaganirije uwo yahaye ubutumwa yita umwana wiwe Timoteo, nawe yabaye umukozi w'Imana akomeye, amuhimiriza kwigisha amajambo y'Imana yamwumvise ashikiriza. Ayo nayo twayavuze, na cane cane ijambo rikomeye ry'ukwizera yuko hariho ubundi bugingo kubera Yesu Kristo yazutse. Natwe tugira ukwizera ko Yesu Kristo azozuka, naho vyotugora muri kino gihe, ariko tugumane ico cizere, turi kure y'ivyaha,
turi mu kwizera guhamye bizokunda. Umwami Yesu rero abahezagire.